murahawe kaze mu kiganiro Indwi na Samweli kandi turabaramukije. Indwi na Samweli ni ikiganiro kimwe mu biganiro vya Kabaza Web. Muri kino kiganiro turabashikiriza amakuru mu Kirundi no mu Kinyarwanda, makuru yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri kino kiganiro nyene turabashikiriza ibiganiro vy'imico n'indero y'Abarundi, turashikiriza kandi n'ibiganiro vy'imiziki vy'abanyamuziki baba diaspora muri Amerika eka no kw'isi hose. Ubandanye kubana natwe aho turashikiriza ikiganiro ca mbere twagiranye n'umushinga ntayitwa Benjamin wo mu gisagara ca Knoxville mu ntara ya Tennessee. Yaratuganiye ku bijanye n'imico n'indero y'Abarundi. Ubandanye kubana natwe ni mukanya isase. Mu kiganiro c'uno munsi dufise umutumire azwi ku izina rya Benjamin, ariko reka tumuhe akanya ashobore kwidondora tubwire uwo ari we kugira dushobore kubandanya ikiganiro cacu. Tuza kuganira ku bijanye n'imico kama y'Abarundi, cyane dufatiye kubavukiye mu Burundi bagakurira mu Burundi, n'abavukiye mu Burundi bagakurira ku makambi y'impunzi, canke abavukiye mu makambi y'impunzi, mbega imico ndundi yo bitandukanye gute? Ico kiganiro rero uza kwidushikiriza ni Benjamin mubona muri studio Indwi na Samweli. Karibu Benjamin muri studio Indwi na Samweli. Ya, murakoze cyane. Nkuko wabivuze, nitwa Ndayikengurukiye Benjamin. Hanyuma nkaba nza kugerageza kuvuga muri make canke byinshi ku byo noba nzi hagati y'abavukiye mu gihugu cyacu c'amavukiro c'u Burundi n'abakuriye mu mahanga mu buhungiro. Ibyo turagerageza uko bishoboka byose. Murakoze. Ego Benjamin, reka duhere turabona yuko bivanye n'imyaka tubona wowe ufise tugeranije, turabona ko wavukiye mu gihugu c'u Burundi. Mbega mu Burundi mwavukiye amajani? Mu Burundi navukiye mu ntara ya Kirundo muri komine Ntega niho navukiye. Mu Burundi wavuyeyo ufise nk'imyaka ingahe ugereranije? Mu Burundi navuye mfise nk'imyaka nka 14-15 gutyo. Turagusavye rero uhere mu Burundi ku mico wabonye uri kurakura igihe wavuyeyo uraja no mu gihugu wagiyemo, n'imico wabonyeyo no ngaha muri Amerika urahaba, uratubwira na hene imico mbega yagiye ihinduka gute canke ntigeze ihinduka. Tugusavye uhere mu Burundi. Ego cyane, murakoze. Mpereye mu Burundi mu gihugu c'amavukiro, narahabaye, hanyuma nja kw'ishure ndiga amashuri y'intango. Maze kwiga amashuri y'intango ndabandanya ndagera no mashuri yisumbuye, ngarukira mu 8 w'amashuri yisumbuye. Mbese aho navukiye siho nabandanyije niga kuko nakubwiye aho navukiye, ariko aho natanguriye amashuri twarimutse tuja kuba mu province ya Cankuzo muri commune Cendajuru. Hariho ababambona bagacavuga ati ujya turamuzi. Aho none nigiye amashuri y'intango mu ishure rya primaire rya Bita mu Gashigwe muri commune Cendajuru. Cyambandanya rero secondaire kuri college communale yo mu Cendajuru. Kuva mu w'indwi kugera mu 8 umva primaire na secondaire navyigiye aho hantu. Hanyuma canavaho nja muri Tanzania. Hanyuma turabye rero ku mico, mu by'ukuri imico y'ikirundi mu Burundi uko biri kose imico nasize yari imico myiza cyane. No kuvuga ko indero cyane dufatiye ku ndero, umwana yarakura kandi agakurira hagati y'abavyeyi, abavyeyi bakamuha indero yose. Uhere ku bavyeyi bose baricara hamwe n'abana bakababwira ikizira ikitazira. Hari ibyo bavuga ngo bashobora kwereka umwongo uhuma udahuma. Ivyo bintu rero byaraba cyane kuko abavyeyi baregera abana babo cyane, bakababwira ati iki kirazira gutuka umuntu akuze, kirazira kugambarara. Mbese uwo ari we wese nubona umuntu angana na so cyangwa angana na nyoko, icyo gihe bakubwira ati ujya mu muvyeyi. Eka turetse n'indero yo muhira, bavuga indero yo kuziko, sibyo? Iyo nico Kirundi bakora gukoresha. Indero yo kuziko turetse no ngaho tugiye no mu mashure naho bakongereza kuri ya ndero wahabwa n'abavyeyi, bakakwigisha cyane. Ndibuka abigisha baratubwira ati nugenda ugasanga
umuntu akuze cyangwa nk'umukecuru ariko agenda yikoreye nk'udukwe, cyarazira ko uri umwana ushobora kumucako utamwakiriye, waca ufata twa dukwi ukadutwara ukamutwaza, wamushikana mu rugo muhira mukamusezera, wamara kumusezera nubwo washika ku ishuri wacerewe cyangwa ugashika muhira wacerewe, bakubajije bavuga ati bavyeyi nasanze umukecuru yari yikoreye udukwi hanyuma ndatumwake ndamushikana muhira, ntibagukubita ahubwo baragushimira cyane. Urumva ibyo bintu byatuma abana bakurana indero nziza, bagakura bakundana, ni ukuvuga hari urukundo rwinshi cyane. Hanyuma urabona tumaze gushika mu buhungiro naho nyene indero yariho, nubwo wasanga kuko mu makambi twahura n'abantu benshi, hanyuma ugahura indero y'ahantu runaka n'ahandi agace n'akandi ntabwo bisa, wasanga abanyamahanga bavuye mu bindi bihugu, hanyuma baza mwicaye hamwe, za ndero zose zitandukanye zikaza hamwe, abana rero bagatanga guta indero bakuye mu bihugu byabo by'amavukiro. Niyo mpamvu aho hari hitandukaniro, ariko naho nyene baragerageza ababyeyi kwegera abana babo bakababwira, n'abarezi aribo bari kuko bavuga tu umwana si uwumwe, umwana ni w'igihugu kandi n'umwana ni ukuvuga ko uwo ari we wese yaba yegereye yamuha indero. Niyo mpamvu indero yo mu Burundi aho navukiye niho mvuga iratandukanye cyane n'indero yo mu buhungiro cyane indero yaho turi muri Amerika. Mbega uvuze ati indero yaho waravukiye mu Burundi niyo mu makambi niyo muri Amerika, itandukaniro hani wobona nijyahe? Mbega niki bituma cyo bari cyane? Itandukaniro narivuze no kuvuga ko hagati tukiri mu bihugu byacu by'amavukiro, tutarahunga tutaraje ngo tubone ibindi bintu, no kuvuga twari dufise indero imwe, urukundo twakuye ku bavyeyi bacu n'ababanyi bari basanzwe tumenyereye hajya ahantu tubaye, no kuvuga ijya ndero twakuranye niyo twakuze dufise. Ariko tumaze kugera mu buhungiro nkuko nakubwiye, twahahuriye n'abandi bavuye mu miji, urumva bavuye mu miji, abavuye mu bindi bihugu, no kuvuga umwana ugasanga atari wa mwana yakoranye n'abavyeyi cyangwa akora yegera batama, wacu usanga agiye mu yindi mico, ariho hacavamwo bamwe ugasanga harimo abavamwo baza kunywa itabi, harimo baza kuja mu bintu by'uburaya, bivanye n'ugwaruka bahuye nabwo batari basangije imico. Ico gihe rero hari nico gituma nakubwiye ati birahinduka, byarahindutse rero ico gihe. Mbega intambara zoba zarabaye mu Burundi zigatuma impunzi zihunga zikaje mu bindi bihugu, ubona byo byarahombeje abarundi n'igihugu cyane hari byo byongeye abarundi n'igihugu? Intambara mu by'ukuri zagiye zitera ibihugu byacu u Burundi hamwe zarahombeje cyane, kucerekeye indero zarahombeje cyane, kuko abantu bamaze guhunga bwa mbere byo tureka no kuvuga mu ndero, abantu barataye ivyabo, bata amatongo yabo, ababo barapfa barahunga, byumvikana icyo cyonyine ni uruhombo runini cyane. Hanyuma ku ndero naho nkuko nakubwiye, uko twaba tumenyereye kubana n'imiryango yacu, tukabana n'abagenzi ababanyi bose, twabana dusangiye imico imwe, indero imwe, tumaze kugenda twahuye n'abandi batandukanye. Niyo mpamvu ico ari kindi cyatakaye mu ndero, cyaratakaye cyane. Twarahombye ikintu kinini cyane. Mu mico y'ikirundi umusore cyarazira gushika mu rugo rw'umukobwa ariko araresha cyane, ngo agiye kumurehereza muhira, hakora ubunote, ariko iki gihe hakora amatelefone. Mbega kiriya gihe n'iki gihe tugezemo dukoresha amatelefone, mbega ni mico twarataye cyane n'uburyo bwa technology? Aho rero no kuvuga ko ibintu byose bifise ingaruka, bifise inyungu n'uruhombo. Mu by'ukuri igihe cya technology ni cyiza, ariko uko technology ibandanye yiyongera niko indero igenda itakara. Sawa, urabona ico gihe
uvuga ko abigeme cyangwa abasore iyo bariko barareshanya ntabwo bakunda kubonana. Niyo bagiye bavuganye kugira ngo bahure baganire, baravuga ati nzoza kukuraba kanzoza kugutembera ukaja hehe mu rugo. Rero maze kuja mu rugo ntabwo hagera igihe ngo abantu baje mu mico mibi, urumva baragenda ugashika mu irembo, amara gushika mu irembo umukobwa yamaze kukwerekana iwabo ati ndafise umuntu twifuza kuzobana. Ico gihe bakamenya ati umusore runaka ashaka kubaka n'umukobwa wacu, ico gihe bakaguhereza umwanya, mbese baranagutaramukira bakaguha umwanya mukaganira mu nzu hajya muhira. Hanyuma umukobwa mwarangiza kuganira ugasoka ukagenda akaguherekeza, urumva. Ico gihe rero nta bindi byaba bihari, ariko ubu telefone nizo dukoresha. Muri telefone rero hari byinshi. Umukobwa w'ubu mutanga kuganira ugasanga kuri ya telefone muhanye ico bita ngo isango, ariko bakita ngo ni rendezvous, sibyo? Ugasanga muvuze ngo reka duhurire ahantu runaka, uho bashobora kuvuga ati reka duhurire kuri hotel, sibyo? Bagagera guhurira kuri hotel. None nimwahurira kuri hotel, ico gihe igitandukanye hagati yawe konzi ko umukobwa n'umuhungu ikintu hagati yabo harimo bavuga ngo ni rukuruzi, sibyo? Ni isumako. None wombwira ko muri babiri hariya kandi murakundanye, urumva. Kenshi ico gihe muhuye nta kibuza ko mushobora no gukora ibintu byo mushaka byose, byo bavuga ngo ni byafurambi, kuko biba byafurambi kubera biba fura nziza kubera biba bigeze ku gihe cyabyo, urumva. Aho biratandukanye. Technology ni nziza mu gihe ubu tugeze murabona nk'ubu turiko muri studio, sibyo? Ibi kera ntabwo byari bihari, sibyo? Baravugana bakandika makete cyangwa kumviriza radio, ariko ama studio hari iyi technology, sibyo? Ire ni nziza. Cyangwa telefone kuganira hari ibyiza byayo. Ushobora gutanga inkuru mu mwanya mutoya gusumba cya gihandikwa makete. Iyo ni technology, urumva ni iciza cya technology. Ariko urumva ko technology nayo hari ico yagabanije ku ndero. Kandi tugene kubiraba bamwe baravuga ati kino gihe kiroroshe cyane kuronka umugeni y'umushaka, ariko kera hari ya hambere kuronka umugeni byari bigoye cyane ko hari ibintu byinshi cyane bamanza gukwirikira bakihweza ati uyu musore afise ibintu yigenze kunuku, umukobwa nawe afise ibintu ararima agira ibintu mbega wowe bivuga kwiki? Ego cyane ibyo birumvikana. Ubu biroroshe kuronka umugeni, ariko menya ko uko byoroshe niko ushobora kugenda vuba. Baravuga ngo imbwa yarihuse ngo ibyari bihumye. No kuvuga uko byari bigoye mbere, menya ngo iciza cyose burya kirigura. Nta kintu cyose uzokora coroshe bico kintu kize kimeze neza. Urabona ko ubwa mbere barabanza bakaraba umwigeme ukamushima, hariyo ikintu bita ngo umuranga. Hanyuma ukagenda maze gushima umwigeme cyangwa bakabara kurangiye aho umwigeme ari, ukagenda hanyuma ugakoresha uburyo bwose utegerezwa kumenya uriya mukobwa mbega yifata gute, afise indero, mbega arakunda ibikorwa. Ico gihe ukavuga ati ninamuzana mu nzu azoba umugore azomfasha byose kuko arazi gukora. Ariko uyu munsi ico turabe impamvu ati biroroshe, dushaka kugenda kuri website, sibyo? Kuri Facebook ukagenda bya bindi bakurura n'intoke guke, ugakuruga ukabona isura nziza. Wamara kuraba isura nziza ati ni umugeni nshaka, urumva. Ariko nta mwanya uronka kuvuga ngo reka mbega uyu ninamuzana azoteka. Ushobora no kumubona ari mwiza, sibyo? Ugasanga n'urafise zanzara zindi. Hagera ati aje guteka cyane, ugasanga ntaje koza n'isafuriya cyangwa aje guteka. Kubera iki? Sibyo ntabimenyere, kubera warabiye kuki, warabiye kukaranga. Ubu rero umva aho bigize ntibiroroshe kumuronka, kandi biroroshe no kugira ngo ingo zisambuke, kubera nkuko byaje gutya ushobora kumuronka bya bindi wiyumvira ugasanga siko biri, kubera ntiwigeze uronka umwanya wo kumuraba neza kugira ngo umenye umwige ko ubone ko uyu ari uwo mukwiye kubana. Ariko ubwa mbere urumva byumvikana ko waratuma imiryango yegereye hajya ahantu aba ukabaza nawe ukagenda buke buke ukamenya ngo utuye umukobwa azubaka urugo. Niko bimeze. Kandi aho hambere ndibaza yuko n'abavyeyi bakunda gufata umwanya nko kumuhingamo bakaganiriza abana babo,
umupapa akaganiriza abahungu, umumama akaganiriza abakobwa, ugaca usanga uyu musore ariko arakura akurana icyo bita ngo ubugabo, ndibaza uburyarigabo. Ugasanga avuze ijambo, ni ijambo ryumvikana, aramenya kwihagararako, aramenya kuvuga ijambo mu bantu. Umwigeme nawe agakura amenya imico yiwe n'icyo umukenyezi ajejwe mu rugo n'ukuntu bashobora kwifata imbere y'umushinga ntahe wiwe. Mbega muri kino gihe urabona iyo mico ko yo bikihari? Icyo kibazo mbajije ni cyiza. Mu by'ukuri uko ubivuze niko byari bimeze. Iyo umwana avutse, mbese uhereye no mu kuvuka k'umuntu, ibyo bintu barabyerekana. Ni ukuvuga iyo umwana avutse barerekana ko igikorwa azokoranya mukuru n'icahe. Ni ukuvuga ko ugiye nk'ahantu mu rugo havutse umuhungu, icyo gihe barafata ukagenda hejuru hajya ku nzu ku muryango, wasanga ari umuhungu bafashe agaheto bakakamanikaho n'agakenkanya, sibyo? Byerekana ko icyo gihe kuko kera barahiga kandi barerekana ko umuhungu azogwanira igihugu dufate, kandi bakereka ko umuhungu ateza kuba umushinga ntahe abushitse atazotinya azogwanira urugo rwiwe. Icyo gihe rero wacu umenya ati n'umuhungu. Umva byerekana ibikorwa cyane cyane abagabo bakora. Hanyuma ukagenda ukaraba havutse umukobwa, wasanga bamanitse agakutso n'agakubuzo. Ni ukuvuga byerekane ko umukobwa bakunda kwerekana ko yari umuntu akakunda ibikorwa byo mu rugo byo muhira. Urumva ko icyo kintu barabyerekana. Rero na nyina w'umwana yakura yereka umukobwa nimba agiye gucumba, nimba agiye kugira ibikorwa byose azi ko umwana w'umwigeme ateza gukora, yabimwigisha guhera akiri muto. Akamubwira ati barakunda gusya, agasya ari kumwe nawe, akamwereka ati mwananje ibi bikorwa niwe uzobikora, akabimwigisha neza. Umuhungu nawe baba nkase yarahiga igikorwa akajana n'umuhungu, yamara kujana n'umuhungu akamubwira ati mwananje ibi bikorwa niwe uzobikora, ibi bizogenda gutya. Ukabona mbega ibikorwa so akora, umuvyeyi w'umugabo akora, ibyo rero gazokora ubimenyereye. Nimba yababwira ati agiye guhumbira, hari ibintu bita guhumbira, sibyo? Nimba hari abajisha ibigega cyangwa ibiti bamwe niko babivuga, cyangwa ari kuza gusobanya urugo, cyangwa kubaka, ntabwo umugabo yabwira abakobwa ngo bagende kuja guhumbira. Yajana n'abahungu. Urumva byerekane ko yabigisha ibikorwa cyane cyane bazokora. Nubwo ibyo bikorwa hari gihe bose ashobora kuba bo bikora bagafashanya, ariko na cyane cyane hariho uzobihagararira ari umugabo ushinga ntahe. Yamwigisha rero ko azomushinga ntahe guhera kare, guhera akiri muto, agakura amenya ibikorwa byiwe uko bizokurikirana. Ariko ubu siko bimeze. Siko bimeze. Ushobora kubona umukobwa yibereye muhira, nyina ugasanga ni wari karateka nawe yibereye kuri smartphone. Urumva ibyo ntanabyibuke, nebwo ntararonke cyangwa asanga ntarose n'umwanya wo kuganira n'abavyeyi kugira ngo bimubwire, usanga yibereye muri za technology nyine wari kwambwiye. Mbega mu gihe umwigeme akuze ameze uko bishobora kugira ingaruka iyahe? Ingaruka ni nini cyane. Ingaruka ni nini cyane kandi ingaruka mbi, kubera umukobwa wese iyo avutse aravuka, ariko inyuma ya byose nuko yipfuza gushinga urugo rwiwe, gushinga umuryango. Yamaze yo kuja kubaka urugo rwiwe akaba atamenyereye bya bikorwa, biramuvuna kugira ngo bijya bikorwa byige abikore kandi atabimenyereye kuva akiri muto. Kuko bavuga ngo ikijumbu kigororwa kikiri gito, sibyo? Ntabwo rero iyo amaze gukura bya bikorwa byose, kuko byo guteka kuja kugira ntabyo yamenyereye, kandi bisha bisaba ko ategezwa kubikora, kuko agiye mu rugo rushasha. Urujya rugo azobyara abana, namara kubyara abana bari barashaka kurya. Umushinga nawe arashaka kurya, igihe umushinga nazo wagiye he gukora cyane, ugasanga na wa mugabo wiwe cyangwa umushinga nawe wiwe nawe nyine ugasanga yakuze uko nyene, ntabyo yize, yishinze kuraba yamba telefone ubundi ku matelefone. None ubwo rugo umva ruzobaho gute? Niba byara umwana bazofashanya gute? Niho haho rero usanga keshi inyuma ya byose batangura gushwana no kugwana, basanga zango zigiye gutandukana hatamaze na kabiri. Niyo mpamvu zo kumva ubu ingo zatandukanye haramara n'iminsi 2 cyangwa 3 ugasanga urwo rwananiranye, kubera impamvu no kubera yandero cyangwa bya bikorwa atiza kirikare.
none nk'abavyeyi baba bafise abana abahungu abakobwa urabona yuko bo kwitwararika iki kugira turabe yuko imico nk'iyo y'abarundi yogumaho igituma mvuga ati imico y'abarundi nuko nzi imico y'abarundi iy'abakongomani ntayo nzi iy'abazungu ntayo nzi mvuga iy'abarundi mbega n'igiki wohanura abavyeyi bafise abana b'abakobwa n'abahungu kugira imico y'ikirundi bazoyibarage? Ico no hanura abavyeyi mu byukuri nuko umwana ni w'abavyeyi, umwana ni w'igihugu, umwana ni w'isi yose. Kandi iyo umuvyeyi avyaye umwana yipfuza ko wa mwana azoba umushinga ntahe. Nukuvuga ko ico no bahanura nuko nubwo bimeze uko bo kwegera abana babo bakabigisha ibikorwa bakora, bakababwira imico ya kera bahoze ko nka nkuko urabona kera abavyeyi barafata n'umwanya ugasanga bicanye n'abana bariko baraganira nabo, barababwira nk'udusokozo, imigani. Muri ya majambo rero niho babona ko hariho ibintu bimeze nabi bakagirana bakabikosora. Muri ya migani bakababwira hari abakuze nabi birera nabi hanyuma bagera kumererwa nabi kubera bagize byari binebwe. Kwa kundi rero bicara bababwira babayagira ibiyago nk'ibyo niko abana bagenda bahinduka. Rero abavyeyi ntibakwiye guca batana n'akabando, barakwiye kugarura ya mico ya kera bakegera abana babo bakabigisha urukundo, bakabigisha gukunda ibikorwa, bakabigisha ijyandero twahawe kandi nabo barose uko ndazi barafise indero, barazizi zo bahawe, barazizi kuko nabo bakuriye mu mico nk'iki. Rero kijya bahawe nabo bagakwiye kugira ngo bagishikirize abana babo, babayagishe, bababwire, babategurire kazoza, babereke ko nibatagenda neza imbere ari habi. Ariko baberetse bakababwira, bakabereka ibikorwa byabo, bakabereka uko bakwiye kugenda, bakabereka umwonguma n'udahuma imbere, bazoba ariko ategura akazoza keza k'abana. Murakoze cyane Benjamin. Muriko murakurikirana ikiganiro Indwi na Samuel, twongeye kubibutsa yuko umutumire wacu yitwa Benjamin Ndayikengurukiye. Ubu naho tukatugiye gushika ku kiganiro kijanye no kwivuga amazina. Mu mice kirundi hariho ukwivuga amazina. Mbega Benjamin hari ico biziko? Kwivuga amazina icyo ndabizi ko bikeyi, nkuko turi mu ishure baratubwira igikorwa cyo kwivuga amazina. Amazina yari kwivuga igihe haba nk'igikorwa cyo gutwara cyangwa intsinzi, umuntu yivuga ububasha, ubukomezi, ibintu nk'ibyo. Niho bakora gukoresha kwivuga amazina. Abahigi bagiye guhiga bakakica igikoko yarivuga amazina. Hanyuma abandi bakivuga amazina y'ubuhizi, yivuga ko ari intwari nyene, ko ari umuntu nyene akomeye cyane. Ko niko bivuga amazina. Turagusabye ducire mu cyamake wivuga amazina gatoyi gusa ntitukugoye, wivuga amazina twumve ukwivuga amazina ni icari cyo, kugira dushobore gutahura cyane ati kumba umuntu ariko aragira ibi n'ibi ariko aravuga amazina. Okay. Ndi muto sindi gito, naraza imbanda y'imigongo ibandana ibikingi by'amarembo amabi yakayibera. Ndi yanyara yiwe yakora nk'abagabo sinkonyiza nakoze intambara. Ndivyema nk'inkoma ndibicumitana nk'inkota. Nateye umugabo byasibita imitemera abakecu batitamana bakura imiringa ku maboko batema ibindi mu bitabo bambaza ryangombe y'u Burundi ko batosubira guhura niyo nkakisha muheto. Ndico bahaca umuhungu nikinga amacukira amacuma cibigango abahungu gwaramutse. Ndikigenda bunyovu camo bagitama abantu batore naho botoye n'ibotanaze nabo botaze ntibogere. Ndicomore cabigoro ndafura nagiwe nkarasa nawe ukabanyishe nkabashimira mu 500. Ngari mutima n'umutwe w'imfizi. Ngira nzinga impuzi nguru inkindi ngaragare mu rugamba nguru amacuri yagobye ntera abahungu burakari. Ndico bahaca umuhungu ntikinga amacukira amacuma cibigango abahungu gwaramutse. Urumva naho ngejeje nakoze. Uri umuhanga naho ngejeje nakoze cyane. Benjamin, ivyo bintu none wavyize mu ishuri canke nivyo warutse? Ibyo nabyize mu ishuri baratubwira ati dufate mu mutwe, mbese urabizi ko no kubikubitirwa twabikubitirwa kugira ngo dufate amazina. Ibyo rero no kuvuga ko ni bya kera cyane. Nibuka ko mperuka
igikorwa cyo kwivuga amazina hari haheze nk'imyaka itari mike kabisa, ari 1996. Ya ivyo rero ibyo nkibuka nuko wa 1996 ukaba ukivyibuka. Ndabikunda kubera ndakunda imico yacu, ndakunda imico, niyo mpamvu nkibuka ibintu nk'ibyo. Mbega nk'umuntu yoshaka kwivuga amazina yohera hehe, yo kwibanda kuki, yoca mu nzira yayo? Kwivuga amazina ni ukuvuga ko ni igikorwa umuntu abanza kuciyumvamwo ubwa mbere, hanyuma hariho nk'abantu usanga bashobora kuba bazi Kirundi neza, kuko mu kwivuga amazina harimo ibintu bita igaruka ry'amajwi. Ibyo bintu rero biragoye, nkumva ngo ndibitigitira mwitaba, urumva? Ayo majambo na majambo yigaruka. Ibyo rero ni ibintu bishobora kuza mu kwivuga amazina. Hanyuma mu kwivuga amazina ushobora kwegera babandi bazi kwivuga amazina, ko hari abantu babizi cyane, abantu batunze inka. Nimba ushaka kwivugira amazina y'inka, hari abantu batunze usanga babizi cyane. Niko bimeze. Uri umuhanga Benjamin. Ni buke ntabwo ndi umuhanga. Ni ugukunda ikintu gusa ukabyumva ko biri ku mutima. Mbega kuri hano muri Amerika urabona yuko kugira uzokomerezeho ugira ubumenyi bw'ikirundi, imvugo z'ikirundi, ubona uzo bigenza mu buryo bwahe cyane hariho igihazi? Ego igihazi kiriho kuko urabizi ngaha muri Amerika kugira ngo umenye ikirundi cimbitse, no kuvuga ko bisaba ko ushobora kuba usoma ibitabo cyangwa ukegera abakurambere, abantu bakuze imbere bazi byinshi. Ariko ngaha muri Amerika ntabo dufise. Ushobora kuba ubana n'abantu bavuga icongereza gusa, ukabura aho uza kugira ubushakashatsi. Ibitabo ntabyo turonka, kuko nka kera twarakora gusoma ibitabo. Ndibuka nk'ibitabo by'imigani twasoma, ndabyibuka ibyo bitabo ntabyo tukironka ngaha. Mu ishuri twarabironka. Hari igitabo nigeze gusoma, sinzi abakibuka barakize, hari igitabo bavuga ngo kuvuga undaba. Yari n'umutwe w'icyo gitabo hajya kuri ku rukoba rw'igitabo, novuga couverture, sinzi ko no kivuga mu Kirundi. Igifuniko, sibyo? Abanditse ngo kuvuga undaba. Cyo cyari igitabo cyarimo imigani myinshi cyane. Urumva? Yabamburinzi wa ruguru nabaye n'agahinda. Imigani mu ishure cyangwa ukaba uri kumwe n'abantu bakunda guca imigani, ariko urabyumva ngaha nta n'umunsi numwe ndiga nasanga aho umuntu ariko araca umugani awucira abana biwe cyangwa ngo bagende gusokoza ibintu nk'ibyo. Urumva rero biragoye cyane, ariko kugira ngo bibandanye nuko ikirundi ndagikunda, zokomeza ndakivuga, nubwo kigenda nyene kigabanuka. Mbega umuntu kuba ari umurundi ugasanga yitayeho gukingeza cyane, aribagiye ikirundi canke bivanye nuko abavuga ururimi rw'ikingereza neza, ugasanga ntashaka kwimenyekanisha ko ari umurundi, ico kintu wewe ukibona gute? Ico kintu ndakigaya cyane, ni kibi cyane. Novuga ko ari n'ubutumwa. Novuga ko ari ubutumwa, kubera ururimi rwawe burya umuntu wese kumenya aho yavukiye ni byiza cyane, by'agaciro. Umuntu no gukunda igihugu yavukiyemo, gukunda imico yavukiyemo, kuko nubwo wovuga icongereza cyane uri umurundi, bazoga cyangwa bavuye muri Afrika, tufate ngaho akoresha ijambo ryo muri Afrika, ushobora gusanga batagize, baravuga ati Samuel nubwo uvuga icongereza cyane ujya n'umunyafrika, sibyo? Uvuga icongereza cyinshi ariko izina Afrika ntirivako. Rero nubwo novuga icongereza kingana gute, ntukuvuga ko izina umurundi ntirimvako. Nico gituma aho no kwihata, yego icyo congereza ni byiza kuko dukorera ngaha muri Amerika, ni byiza ugikoreshe cyane uja gusaba akazi cyangwa ugirane, ariko ntiwibagire ururimi rwawe kavukire. Kuko kirazira kwibagira iyo wavuye. Urakoze cyane Benjamin. Muri Amerika turafise abaririmba imiziki baba diaspora. Yego. Wotubwira nka babiri wo buzima? Nko ngaha tubaye hariho bita MT number 1. Cyo nizera ry'intuze ry'umuziki. Urabona benshi bakunda kwiyita andi mazina, sibyo? Bayita ngo mazina yo kuri stage. Ngo nayo kuri stage ngo najya bavuga ngo kugira ngo yahitinze. Ariko ubusani si guhitinga ku mazina. Oya,
nta muntu yahitinze gusumba Samson. Samson yari musani sibyo, ariko yagiye yitwa Samson sibyo. Dawudi yararirimbye indirimbo muri za Bibiliya hariho biriho, ariko yitwa nde? Dawudi. Rero niyo mpamvu benshi ushobora gusanga bayoberana, ugasanga nka ahavuka bashobora kumumenya kubera iryo zina. Ariko nk'ubu ni witwa Samuel ukaririmba witwa Samuel, ashobora ati uriya turamuzi. Nkaba Canco Hamisi. Canco Hamisi, gutyo urumva ko iryo zina ryagumyeho. Kandi n'ubu imiziki yo turacyayumva. Nubwo tutamubonye ariko turayumva. Nk'uyo ndamuzi, abandi bakora kumenyekana baba muri Amerika, harabo abanyarwanda bo bita ba The Ben bari muri Amerika. Abandi nabo nko ngaha nshobora kuvuga ba Gideon, bita ba Gideon, baba ngaha ariko sinzi si bose bashobora kubamenya. N'abandi rero mbega muri abo bose uvuze ubona yoba aririmba ariko agakomeza ateza imbere imico y'ikirundi canke yerekana ko imico y'ikirundi ifise akamaro, ukaba wona himiriza n'abandi kubikora barabikarore ko uwo muntu ni nkande? Mubo turi kumwe ngaha navuga MT kuko indirimbo zose nyinshi aririmba ashiramo akanga ku Burundi. Ashiramo akanga ku Burundi. Nkuririmbo yo yaririmbye ashiramo akanga ku Burundi, ururimbo rukunzwe cyane, wowe wo kwibuka mu kanya canke banoze muri radio wovuga ati ndafashe umwanya ndagumvirize no gwa. Okay. Hariho nkuririmbo yaririmbye nibaze ko yarushize mu muziki wo bushasha ukunda kuvuga ngo hari wacu iyo nakuriye. Uravye uriya ruririmbo yaruririmbye yambaye nk'umurundi wa kera apana ubu. So kuvuga ngo hajya ico yashatse kwerekana imico ya kera. Mu byukuri ni vyiza cyane, byo ndabishima. Abana bumva barimba z'igiswahili, abandi bagashira mu byongereza, nubwo nawe ashobora kuba yazigira ariko ndashima kw'ico kintu. N'abandi bose barashaka kumwigiraho. Okay. Reka tuwishime cyane nshuti yanje Benjamin ku mwanya waduhaye. Twa tugusabye kiri gihe tuzogutumira kugira tubandanze aho tugejeje, usho kuzoturondera kanya utwitabe kuko tuzokwiga byinshi kuri wowe kandi n'abadukurikirana bazokwiga byinshi kuri wowe. Sawa, murakoze cyane kandi kudutumira igihe muzotwifuza kandi mukadutumira kandi tuzoza. Murakoze neza cyane. Murakoze. Mwari kumwe na Iyindwi na Samuel, ikiganiro c'imico y'ikirundi kama. Murakoze.